jewe naje ngaha maze imyaka 2 nkuwe mu kazi ndenganijwe kandi haheze umwaka umwe nkuwe mu kazi umugabo wanje nawe aca kugwa mu kazi nyene arenganijwe turadepoza ahantu hatandukanye bikanga nkaba uwa mbere mugabo agafata uwa kabiri birabaho hanyuma rero nkura n'umuntu anshingira intahe yo ngaha ncandaza nza ndaharondeza ndahatora camura n'umwungere aradusengera ndamaye iminsi nyene atakazi mfise mugabo aho nadepoza bakanyankira umwungere acatwatura kw'ijambo ngo turagiye kuronka ubutabazi butamenyerewe jerera nara ubwo butabazi butamenyerewe bwarambayeko aho ko nje narondera akazi nkakabura harageze igihe nako karandondera baca bambaza barandondera barambarira bati urashobora kudepoza banyinginga ndabona umenga ni ibintu by'amanyanga muganda tima ndavuga nti ngiye kuronka ubutabazi butamenyerewe cyane depoza tudepoza turi benshi mbuwa mbere ncansigara jenyene bandi baca baravamwe mugabo baca baravuga ati nidushizwe barondera abandi kandi turahiganwa subira kuba uwa mbere ndavuga nti ibi bintu ntibisanzwe irifoke nja kurondera mwungere cyandaza ndarondera mwungere arambwira ati ndamubwira ngene byagenza ati ako kazi ni gwawe uko bagira kose akazi ni gwawe baca barasubira barondera abandi kandi cyangwa mpamvu uwa mbere akazi ncandagatahira hanyuma nari maze imyaka 3 mfise permis mugabo aho nakoze nta muduga bari bwange mugabo aho nakoze aho ntanguye ubu icambere bambajije urazi umuduga baca barambwira ati umuduga wawe rero urateguwe uzokora akazi kandi n'umuduga uzoca uwuronka w'akazi kandi n'umushahara nahora ndonka aho nahe abankuye bawugwije inshuro 3 numva gushima Imana cyane Imana nibahezaje amen.